Mutara oye! Nguhere oye! Mubaragaza oye! Bibara oye! Shombo oye! Nuko rero kaze nshuti bagenzi n'abakunzi ibiganiro vya radio televiziyo Isanganiro, kaze mu kiganiro Barushe nguhere. Barushe nguhere uno munsi kaba turi ngaha ku mugwa mukuru wa komine Mutumba. Mutumba ni muri komine Mutumba, ntara ya Karusi. Nuko Barushe nguhere uno munsi radio televiziyo Isanganiro ikaba ifadikanije n'ishirahamwe Action Aid. Turi nk'abandi, mera nk'abandi, mera nk'abandi, gendera ingendo, mera nk'abandi. Nuko rero kuri mikro ya mbere muri kumwe nanje Baleni ya Vyarimana, banyamutumba yambu murakomeye, gendera ingendo, mera nk'abandi. Kuri mikro ya kabiri turi kumwe n'umujenama ni Didier Niyonzima. Mujenama mera yambu bano banyamutumba. Bano b'imutumba oye! Oye! Gendera ingendo. Nimumva. Aha, mu buhinga bw'ivyuma ku ruhande rwa kamera turi kumwe na Desire Nkurunziza hamwe na Roni Ndwayezu. Kuri radio tukaba turi kumwe na Elia Kadogo hamwe na Serafina Hakizimana. Mama ngo abafasoni ngo ni mwashoboye. Mubana batashoboye. Nimubona ko bashoboye. Uriya n'umufasoni niwo muhinga w'ivyuma tugenderako. Aha naye amajumi uko murumva ni kubera we. Abizi bijo jatutaha. Abafasoni oye! Oye! Ari nabagabo baje bagirira ishari. Abagabo oye! Nuko rero kaze mu kiganiro Barushe nguhere, ikiganiro kigizwe n'ibibazo n'inyishu. Shengero ry'Imana bakirisu batagatifu batoni b'Imana. Inyishu z'ibibazo byose zavugiwe hano. Zavugiwe hano. Utoye ikibazo acaronka agashimwe, akajagenda bakamuha agashimwe. Sivyo? Kandi mu kurondera kugira ngo muze kwishura ibibazo nta unigana n'uwundi. Urakiriza hanyuma uwavyusa senzi mu gatondo. Wimana yubise kubiganza mu gatondo. Ntawe tuzinanye ngaca eka canke ntabo wagishaniye debwe ngo ugenda utorura oya. Wewe ngo nibo bigenda. Nitombora. Mucanama bahamasegeko hanyuma tubanaye rigane. Umviriza rero neza munyumvirire neza abantu b'Imana. Mwavyumvise nikiganiro c'ibibazo n'inyishu. Sivyo? Utibigenda gute? Imbere yuko tubabaza ikibazo turahamagara umuntu umwe. Umwe rudende. Babwire. Hamu uwo munaje hano akidondora. Mu kwidondora uravuga amazina yawe yose. Hamu kavuga naho ubu mutumbu bako. Hanyuma. Hama rero. Wejeje kwidondora neza. Tuca tukubaza ico kibazo. Baza kumwandika hega mjena. Muri iki gitabo cyagaro y'Imana bakirisu batagatifu batoni b'Imana kilo gitabo murakibona. Murazi ko cyitwa. Umviriza. Iki kibazo iki gitabo bacita igitabo cy'ivyahishuriwe abishuri ibibazo. Ndasubiramo. Iki ni gitabo cy'ivyahishuriwe abishuri ibibazo. Apana ivyahishuriwe Yohana na Mariko na Matayo oya. Bandanya muje. Hama rero baje kubandika muri ico gitabo cy'ivyahishuriwe abishuri ibibazo. Uca utega amatwi kibazo tukubajije neza cyane. Utoye ico kibazo hariho udushimwe twazanye hano. Nudushimwe tugizwe n'ibitenge. Ibitenge. Nukuvuga rero wewe utoye ikibazo cyo agashimwe k'igitenge. Mugabo weje ugitora mwavyumvise ucuca hariya ugira ngo bakwandike. Nuko rero
inkware zisezerana mu masesa warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu egerayo ikibazo ca mbere ndakibaza uyu niwe mbaza ikibazo ca mbere ni mundabe mushake mundabe muribaza ikibazo ca mbere ndakibaza uyu Emjena niyegera aho imbere yawe gatoya none ndamwandika gute twegera mfasha tumwegere ikibazo ca mbere mwabagira inyuma mwe mutamubona nume yamye aratamba ngaha agenda n'ubumuga niwe mpera ko kibazo ikibazo cyoroshe gose umunsi mpuzamakungu ibanze yidondore Jende umukenyezi wo ku mutumba wa Mutara nitwa Habyarimana Alice akazina bantaziranda Kigeme wo ku mutumba uhe wa Mutara sawa umviriza neza ikibazo Kigeme umunsi mpuzamakungu wahari umukenyezi ntihagire uvuga benewe uhimbazwa ryari ku isi yose umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uhimbazwa ryari ku isi yose Kigeme Kige bakivuze ngaho reka ndakufashe umunsi mukuru w'abakenyezi itariki zingahe ukwezi kuwe ukwezi k'umunani subira ugerageze Kigeme ndindira heze Ntubona muratanguye Yindire oya Kige bayi we ni Mutara aha hinge ndabe undi Mutumba Rabiro ni he Rabiro ni mwebwe anakwe oya uyu nyokuru ngaha aho nyene kuri yo mikro aho nyene hagararaho nyokuru witwa nde yewe nitwa Nkurikiye Margarita mba ku mutumba wa Rabiro zone Bibara komine Mutumba intara Karusi umunsi mukuru w'abakenyezi uhimbazwa ryari uhimbazwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye kadogo nagume ngaho kadogo muzanire tora igitenganye mucuduga hariya hejuru ngo yo yegera ngaha sawa duga hariya hejuru Mutumba oye turabandanya n'ikindi kibazo kigira kabiri ntore kundi Mutumba mubaragaza ndabe umuntu muri mubaragaza tora ndabe uyu hari umuntu iruhande yawe hari mbona ukuboko munsi ngaho inyuma ngaho apana uyo haje inyuma oye iruhande yawe uyo nyene uyo ingo banguka jahaja ingo widodore nyaruka mufaso nyaruka kugenda mubaza ikibazo witwa nde nitwa Nyambikiye Zenesia inde Nyambikiye Zenesia Genesia mba mubaragaza Twagendeye Jene uno mwaka mu gihugu cacu ciza c'Uburundi umunsi mukuru wahariwe umukenyezi wahimbarijwe mu ntara iyihe ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe mu ntara iyihe mu ntara watanguriye Rumonge vuga neza wahimbarijwe mu ntara ntihongere ko ibindi by'iwawe ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru wahariwe umukenyezi wahimbarijwe mu ntara iyihe ku rwego rw'igihugu mu Rumonge niho wahimbarizwe umunsi mukuru ubona Jene muhigitenge nabonye nagigiye guma ngaho Jene uvumerewe guturosa igitenge wewe wamyura ta shiramo gato
umugambi w'igihugu umera nk'abandi aho wakoreye n'intara zine Karusi Ruyigi Gitega na Kirundo tutibagiye imiryango y'abatwa yasigaye inyuma yateye ifasanyo y'amafaranga ibihumbi 40 buri mezi abiri atiye mu telefone n'imfashanyo y'amafaranga imigiso zizanye no gutunganya ubutunzi bwo mu muryango amagara meza ku babyeyi n'ibibondo ingaburo ibereye ku bana indari ibereye ku bana aho niho umugambi wamera nk'abandi tugenda hariya duga hariya hejuru di wewe warize uramenya n'amafaranga ibihumbi 40 bibarahoye tugenda ku murongo ubu ngeze hariya naho uwundi aza kwishura ikibazo hariya tugenda ku murongo we mufasoni uri mu mutaka ingo tugenda ku murongo tugenda uku sivyo none ndagaruka iwanyu sivyo nitwoguma hamwe ingo wo ingo nyaruka imimo 40 nyaruka jahaja witwa nde ingo genda hariya witwa nde banyitanisha imwe Beatrice wo ku mutumba wa Bibara Beatrice mushikanje uri mushikanje imbwa yamjene uri mushikanje beya mpava mpamagara ba mwana nawe na mabukwe ntubenye binyisha mama sha tubwire Beatrice we beya ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ryatanguye ryari mu myaka iyi ni mu myaka iyihe cyavuzwe hano twari twabwiye ati byose injose ziko ziravugwa hano aha nyende ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi watanguye ryari cyangwa watanguye mu mwaka uwuhe mu mwaka w'ibihumbi 2000 bayi wewe mwana wanje ingo wewe nyende wewe usubi inyuma nyaruka hajya nyaruka witwa nde nyaruka nagasaga cyane Beatrice we ugiye tutakwase vuga witwa nde akazina kanje nitwa Niyonzima Janine mba ku mutumba wa Bibara Janine Niyonzima mutumba wa Bibara Jani umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi watanguye guhimbazwa mu mwaka uwuhe ijya mbere basi wahimbazwe cyane wahimbazwe mu 1900 subiramo wahimbazwe mu 1900 akayungiro kazaza kuyungurura akayungiro kazaza kuyungurure akayungiro kazaza ikibazo aragitoye yagitoye nibaguha igitenge niko bimeze unahongeza aha tugeza aha tuja ku murongo unahongeza aha ni wizire bunyine ingo uriya w'inyuma yawe niwe tangwe jahajya ibibazo sivyo bibuze baza widondore widondore indira witwa nde kwizera Imana Hadera wo ku mutumba wa Nkubara Hadera yego ade ni sawa umeze neza bimeze neza aho di umviriza ikibazo rero ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi byatanguriye hehe basi tugufashe byatanguriye hehe yegera ngaha kugumbaho genda ugiye hehe umviriza inyishu yiwe atanguriye hehe ibugenyuzi ngotanguye ibugenyuzi viramo saba bakubone hakiri kare ngeze oya ndacari ino wavuze ko ari ku murongo ndacari ino ni ku murongo wewe oya mpamagaye uyo ingo nyaruka
nyaruka ni bugenyuzi niho watanguriye Bugenyuzi nyaruka witwa nde Chakazina kanya yitwa Sabyumuremyi Serata. Ku mutumba wa Mutara. Ni Serata. Uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi watanguriye mu gihugu ikihe? Mu migabane basi. Canke migabane. Urazi cyacu mugabane? Cyatanguriye mu gihugu cya Buraya. Igihugu cy'u Buraya. Oya n'umugabane wa Buraya. N'umugabane si gihugu. Nuko nyene. Hanyuma urahejeje? Wahejeje? Bayi. Oya subira. Wowe hamagawe na Ntawizana. Ingo. Murashikirwa mwegume hamwe murashikirwa. Ndiko genda uku. Sindoguma hamwe. Nitwa niyo nizigiye Claudine ku mutumba wa Bibara. Claudine. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi watanguriye he? Ku migabane yihe? Iburaya ni Amerika. Warakoze Mana wewe waremye Claudine warakoze Mana wewe wakoze Claudine ikibazo aragitoye yagitoye umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi watanguriye ku migabane ya Buraya na Amerika urutenja rwose n'urwa Claudine genda sha Claudine Chobwira umugabo uti ndaciye ubwengeshe. Hari abagabo bafise intuzenye umuduri n'ikembe ngaha. Baba umuduri n'ikembe. Baducishirize. Bari he? Ingo nani yo yari kuri. Ya. Ingo niwe muduri wawe. Ingo n'ikembe. Uzi umuduri vuze ikembe. Turirimbira. Oya ufise ikembe kwanza. Oya abatamba ntibarimo. Abatamba ntibarimo. Yacho mu biyegereza. Ingo wenyene. Mwege mwa bavuze umuntu urivuze ikembe. Ingo ngakuri mikro. Yegera kuri mikro. Ndabashirireko. Kije mu juma. Raba hari. Mu kinyama. Cyo tubandanye.
twaramwo ubu mu ngo zacu twaramaze guhinduka yemwe ntuwahora jabajaba yemwe ubu yaramaze guhinduka yemwe ntuwahora jabajaba ubu yaramaze guhinduka gukura amaboko mu mpuzu tugaramira bagende hindukira uburimyi hamwe no gukingira ibidukikije n'ikivugo kirabivuga iterambere mu iterambere kugira ngo yemwe twese twigere imbere dukwiye kuraba badukorera imigambi mito izobinjiriza tugahungukira twaragiye mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana muri nawe ntuze twese turashima murakoze cyane n'ukuri murakoze mubahe amashi mubampera amashi mubampera menshi amashi kuri abagabo mubampera amashi umviriza umviriza hariho ikibazo umviriza kandi ico kibazo dushaka tukibahe mwebwe mugabo kubera yuko mukundana muri bamwe amasha umwe arayishura kimunaniye kimunaniye kica cishura uwundi kibananiye mwese ntimumbaze bayi sivyo mugabo ni kimwe ugitora acha twari igitenge duhere kurinde kuri wewe kurujya kuruyu sawa rero twidondo witwande mze ndibogenda ivumure jewe nitwa naho mvukiye Antoine mba ku mutumba wa Nkobara komine Mutumba province Karusi yego ndi mutama wanje Antoine canke Ntoni to Antoni umviriza ikibazo ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ryatanguye mu ntumbero iyihe ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ryatangujwe mu ntumbero iyihe igifaransa kirakamye gera hano ni mu ntumbero iyihe habayeho umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi canke ni kubera iki ndiko ndagereza kugira ikibazo mucumve neza kugira ngo bashinga umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi vyavuye kuki canke ni kubera iki kuno nogerageza kwishura ico kibazo je nibaza yuko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wabayeho kugira umukenyezi atere imbere kugira umukenyezi nawe agarukirwe aronka ijambo wahejeje igera hano nawe siko tumvikanye none nawe witwande jewe akazina kiwanje nitwa Baranyikwa Yohani komine ni ya Mutumba agacimbiri ni Nkubara intara ni Karusi yoha ikibazo wacyumvise zubiriramo acho ndagusubiramo egera hano nyegera ni sawa ihimbazwa umviriza ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ryatanguye ku ntumbero iyihe kumvo izihe cyane ryatanguye kumvo zo kugira ngo umukenyezi na waronka ijambo murahejeje MD turabashimye ku kazi kimuduhaye shenguruke turashikaje bye undi mugabo yumva yocisha undi mugabo kuko tumaze kubaza abagore benshi nahari umunsi wanyu ntawizana n'abagabo ntawizana ingo basi wewe ingo nyaruka ingo witwande asha kikunani ucutamba asha neza cyane uva ngaho utamvye witwande je nitwa Ntawambaye Omeri nkaba mvuka ku mutumba Nkobara komine Mutumba ntara ya Karusi wacumvise ikibazo tugusubiriremo umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi canke ihimbazwa ry'uwo munsi mpuzamakungu ryatanguye mu ntumbero ryatanguye mu ntumbero yuko bari babonye umukenyezi ahohoterwa cyane baca bashinga uwo munsi mukuru wo guhimbaza umukenyezi
Bayi. Bayi shenguruka. Shenguruka. Bayi. Wewe hari inyuma. Ndacari ku bagabo abafaso nishake mube murarika. Hari abo nihagera nabo bananiwe nico tuzuka kuri mwebwe. Kuko abagabo baje gushigikira. Nabo ni byiza ko bishura. Witwa nde baje kubashigikira? Banyita ntihabose Maximilien. Ndo ku mutumba wa Rabiro. Hano nyene muri komine Mutumba mu ntara ya Karusi. Maximilien ihimbazwa ry'umunsi mukuru ari umukenyezi mpuzamakungu. Ryatangujwe ku ntumberi yabaye ku ntumberi. Bashatse gukuraho ubusumbasumbane mu buzi kubera hari ubusumbasumbane mu buzi bw'abakenyezi n'abagabo. Bashinga ari uwo munsi mukuru. Niko babivuze. No mu bindi bisata. Subiramo. Harabuza kandi. Subiramo. Bashatse babonye hariho ubusumbasumbane bw'abakenyezi n'abagabo mu buzi no mu bindi bisata. Ndagufashe n'ibintu bibiri uvuze kimwe. Aho ndagufashe iki? Kubera mvuka haje bibara. None muri ko murampaririza. Mumpaririza. Nta kindi ubona? Mpaririza. Oya kweli. Basi Maximilien. Maximiliano. Bayi wari wageregaje mugabo. Ni bibiri. Wowe ingo wowe. Bakivuze ngaha. Kandi banakivuze ngaha. Ingo muzehe. Ewa mugabo. Witwa nde? Banyita Sigiyo Muse wa Nidasi. Bashace gukuraho ubusumbasumbane bw'umukenyezi no gukumirwa mu ijambo ry'umukenyezi. Ubusumbasumbane bw'umukenyezi. Umunsi mukuru bawusinze gukuraho tekana ishura utekanye. Miramate utekane. Akagurushire ku kandi. Utorumva rero. Bashace gukuraho ubusumbasumbane bw'umukenyezi no gukumirwa mu ijambo kugira umukenyezi nawe aronke icyo. Oya ubusumbasumbane bw'umukenyezi. Wowe wisuka ingo abagabo gira ndabahebe. Bayi. Chatubaheba bamagara abakenyezi. Abagabo gira ndabahebe. Nyaruka. Witwa nde na? Ndaregeje Oscar ntakabamba ku mutumba mu Baragazi. Yego di Oscar. Oscar kubera iki uwo munsi wahimbaje ni ku ntumbero yi? Kwari ku ntumbero yuko abakenyezi bakumirwa mu buzi bakora. Yego no mu mirimo yabo. Akazi mu mirimo n'akazi erega wahinduye gusura imikenge. Yego kwari ukuhindura ukunge ku mibereho yabo n'ubuzi bwabo. Kwari uguhindura bari babonye ukungene abakenyezi bakumirwa hama baca bariyumvira baca babagira umunsi mukuru kugira ngo nabo nyene bagire ijambo mu gihugu. Hama baca bagira umunsi mukuru. Bayi. Wowe ushatse byose byavuzwe hano. Byose byavuzwe ngaha. Bamwe bavuze bimwe undi abandi bavuze ibindi. Oyo twagiye. Witwa nde? Jewe nitwa Nkunzimana Jerome. Nkabamva ku mutumba wa Bibara. Jerome Hanyuma icyatumye bashinga uwo munsi mukuru. Kwari kugira ngo abakenyezi bahora bahohoterwa mu kibano bareke guhohoterwa kandi kwari kugira ngo bakureho ubusumbasumbane bwaboneka ku bakenyezi mu kazi bako. None ntiyumva ibi byose ntibyari byavuze. Shegero ry'Imana bakristo batagatifu batoni b'Imana. Ngira ndababwire bamwe ba mbere bavuze guharanira agateka k'abakenyezi. Ni inyishu zibiri harimo guharanira agateka k'abakenyezi na cyane gukuraho ubusumbasumbane mu kazi. Wavuze witwa nde? Yitwa Jerome. Komine Mutumba. Jerome igitenge. Urubase warandikishije mu ikomine neza cyane genda umwami. Subiramo mubase kandi aje mu. Jero sa urubase. Yego jewe ndubatse. Rukirisu. Yego no mu ikomine warandikishije. Yego narahanye sangwe ndasinya
no ku nikinkumu yego naragiteye genda uha umugore icyo giteke uri umugabosha uri umugabosha nuko rero umviriza ubu tugira ngo tubandanye na programme hariya hanyuma ibindi bibazo turaza kugaruka sivyo sawa ngo tubandanye ngo tubandanye ubu naho tugeze hehe tugeze nga uwo mufasoni nazi kuva aho yandabicoroshe nahagarara kuva aho yandabicoroshe witwa nde Ndirabika Marie Justine Maria Christine aha umvirize ikibazo ku rwego rw'intara ya Karusi umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi cyangwa umufasoni mu mwaka wa 2022 wahimbajwe ryari uvuga iki utanga itariki ukwezi n'umwaka hari umwaka uyuhe vuga Subiriramwo numvike umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku rwego rw'ino ntara yacu nziza ya Karusi wahimbajwe ryari uvuga itariki ukwezi n'umwaka Basa utekane Maria Christine umviriza ikibazo utekane umviriza umunsi mpuzamakungu cyane tuvuge ati ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi hano muri no ntara turimo ya Karusi wahimbajwe ryari tubwire itariki kwezi n'umwaka umviriza banza umviriza oya rindira umviriza shengero ry'Imana bakristo batagatifu twavuze banza urindire vayo bariko barakubwira umviriza hagarara kwanza ngaho urindire ndiko mbwira twese umviriza raba nk'aba bantu iyo bageze ndabira nk'aba iyo bageze umviriza shengero ry'Imana mujena banza urindire ndababwira twavuze yuko tugenda ku murongo sinahereye twahere ngaha tukaza ngaha umviriza cuvugaho yaye natoye umuntu ngasi mpaka ntore wewe nivyo ndiko ndavuga sinageze ngaha sinatoye abantu ngaha ubu naho sindamukuye ngaho ubu naho ncanza ngaho hanyuma ngaruke ngaha sivyo umvirize rero umviriza wewe n'amajambo menshi ndagukura ngaha umviriza twavuze yuko ku rwego rw'igihugu ni kibazo ca mbere umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi wahimbajwe itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu sivyo aho ni ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru wabereye mu Rumonge niyo wabereye ngaha rero mu ntara yacu ya Karusi uwo munsi mukuru twahimbaje itariki zingahe muhe mikro hari ku itariki 16 z'uko kwa gatatu bawuhimbana ivyo uyo muhe mikro wewe uvuga itariki umviriza umbwira itariki ukwezi n'umwaka hari ku itariki 16 z'uko kwa gatatu muri 2022 mu ico gitenge bye genda hariya bakwandike mpa uvuga amajambo menshi umviriza tubasabe umuntu tudahaye mikro usubiye kubwira umuntu kuramubwira inyishu naco zobiri kuramufasha uko cha tumukuramwo kubera urumva umuntu ariko arabwirwa n'abandi hari abandi babizi ngaha bataronse iryo bakwe namakosa reka umuntu avuga ibyo afise mu mutwe wiwe sivyo tubikore mu muco nivyo vyiza tubandanye mudiya turabandanya torundi tugezehe mujena uyu amfuse ntumwibagire uwamfuse uyagufuse
ubu tugira tubazuya mfusa umutaka wiwe yogenda tubazuye ubu rero shengero ry'Imana abakristo batagatifugira maze uno ba mwana wanje ibara rire shengero ry'Imana ngira mbaze uno ba mwana wanje nakwidondorere oya gushaka kugumaho none ntuvuka uramutaye urantaye rero urabonera ba mwana idondora akazina kanje nitwa Saba Maria Janete nkaba mvuka akazina kanje nitwa Saba Maria Janete nkaba ngaha ku mutumba wa Rabiro nkaba ngaha reka kudegedwa akazina kanje nitwa Saba Maria Janete nkaba ngaha ku mutumba wa Rabiro ntara ya Karusi komine Mutumba. Urakoze cyane Janet umviriza ikibazo bari twari duhejeje kuvuga itariki umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi wahimbarijwe ko ngaha mu ntara ya Karusi sivyo rero dushaka kutubwire wewe Janet ku rwego rw'intara ya Karusi uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wahimbarijwe mu komine iyihe oya turiko tubaza urindira abandi bose ni muhore yishureshe nimureke yishure ahubwo nimusabira yobekwe nene mubivuze agacaronga agashima mwe ni muhore wahimbarijwe Mutumba bayi aha undi torundi gaho nawizana Mutumba oye Mutumba oye umviriza baza mumvirize ariko ambwira ngo asubiremo ntusubiramo nawusubiramo akabaye tugeze ino twaherenga raba hiyo MJ nyinguruka baza murindire nyinguruka nimumukenguruke kenguruke reke kwikunda dukundane namwe bwingene bantu biwacu dukundane sivyo dukundane shekero ry'Imana witwa nde akazina kanje banyita Mfubusa Faustine Fabiola reka bagufatire Fabiola Faustine ninde ni Faustine wahe nkaba mvuka ku mutumba wa Rabiro agacimbiri ni Rabiro nyene ntara Karusi komine Mutumba hano mu ntara nziza ya Karusi ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wari umukenyezi wahimbarijwe muri komine iyihe wabereye muri komine Bugenyuzi Faustine nivyo nimunyohegwe kwa bitoye nimushavure mumpera ko gate Faustine sha nubona ko acaza kugira ucubegwa abandi mwambaye bishasha duga hariya turabandanya Barushe nguhere radio televiziyo isanganiro turi ku mutumba wa Mutumba ni muri komine Mutumba muri komine mu ntara ya Karusi Barushe nguhere radio isanganiro nishiramwe Action Aid mu mugambi mera nk'abandi gendera ingendo mera nk'abandi hindura ingendo mera nk'abandi zana uwundi tugarutse ngaha none umviriza wewe ingo wewe none wakomeye induru bariya ko wasivya aka gace ko ngaho indira uco garuka aha aka gace ko ngaho oya wa mugabo lindi banzu lindire wewe none abagabo nimugomba ko bishura ibibazo ereke ibibazo se by'abakenyezi gusa oya n'abagabo barimo ntibabashigikira turababaza muzehe Lindira kimunanire mwamubura kubasabira ngo bibananire mugoma mukoma induru witwa nde mfaso basabira bibananire yota gutore ubu lindira bakwandi witwa nde nitwa Bucabama na Letisia Letisia mbako mutumba wa Rabiro
komine Mutumba mu ntara ya Karusi. Neza cyane. Umviriza ikibazo. Vuga. Ibikorwa bibiri. Urumva ko mvuze neza bibiri. Ibikorwa bibiri byakozwe n'umugambi mera nk'abandi mu gufasha ko agateka k'umukenyezi kubahirizwa. Vuga ibikorwa bibiri byakozwe n'umugambi mera nk'abandi mu gufasha yuko agateka k'umukenyezi kubahirizwa. Ibikorwa bibiri byakozwe n'agateka k'umugambi kubahiriza umukenyezi. Igikorwa ca mbere ni igikorwa gushyira imbere umukenyezi mu bikorwa byo kurima n'ubworozi no gukingira ibidukikije. Kayungiro kazoza zakuyongorora akayungiro kazoza kuyungorore haleluya kayungiro kazoza kuyungorora kayungiro kazoza kuyungorora. Witwande? Nitwanda yiragije Godeberte wo ku Mutumba wa Rabiro komine Mutumba intara ya Karusi. Godeberte nivyo tubwire umviriza mufasoni. Ibikorwa bibiri byaranguwe n'umugambi mera nk'abandi mu gufasha kubahiriza agateka k'umukenyezi. Icambere nuguhimiriza abakenyezi n'abafasha babo kugira bandikwa mu gitabo cha Etat Civil. Ikigira kabiri nuguhimiriza abana kuja mu mashure batibagiye abigeme. None mwambya ngo none ntivyari ivyo nibi hari ibindi mwebwe muzi bisumba ivyo. Kimuha iki gitenge aragicikanye nani vyo ngo bishinga wari karavuga ninde nase rero ndamupima wavuze ingo wishure wavuze ko tuja kumurongo wowe ingo nitore muri bantu bavuze ngo nimuze kwishura ingo mwishure singa abantu bazi birahera mjena mubavuze ndahamagaye umwe aze yishure ngabo bazi ingo mwishure yazi umwe none izire data wae kandi nsimbira hariya ikwinanirira ubona mwebwe akakanya mvuye hiyo mugoma tugaruka hiyo yebaga tuendelea tumna shida bana weka jatiza tofauti doka kagene mbona tutafanya kagene weka haja tu egera ngaha mfasa egera ngaho egera ho bakobazegera ivyoroshe egera ngaho umve uri kuvuga ko baguha ivyoroshe byose biroroshe ndagasururu n'umugorigori. Witwande? Kazina kanje nitwatungimana Maria Consolata. Inde Maria nde? Maria Consolata. Ku Mutumba. Maria Consolata ba mwana wanje. Consolata komine Mutumba. Mwaba uyu mwaka eka magarere nga ntibanyibikiba inyishu. Uyu mwaka duhimbaje umunsi mukuru ahari umukenyezi ku civugo. Ikibazo cyitwa mvinyuma. Uyu mwaka umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wahimbajwe ku civugo ikihe cyangwa duhimbaje ku civugo ikihe? Maria Consolata. Maria Consolata twagiye civugo cy'umuhe. Oya ikire. Bye. Ikire bye. Oya vamo. Bye ikigwayo. Kandi rero umvereza ingo wewe. Rindira turaje. Ingo turaje ingo wewe. Chaho Witwande? Mujena. Sa. Iki kibazo bakimbwira ijambo kurindi. Uko ndarifuse ngaha. Ega ni civugo ntibakuramo. Uko kimeze. Ati no munsi tujubugari nibiharagi nuko nyine. Nkaba ku Mutumba. Inina hazwe Deodata. Nkaba ku Mutumba wa Taba. Gacimbiri Rabiro. Yego di Deodata. Deoda. Vuga ico civugo. Ico civugo. Cihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu no mwaka. Ico civugo
twagihimbaje ku munsi mukuru kivuga gwiki amera nk'abandi mviramo ntaguteba mviramo ngo wewe turaje ndaje ngo wewe kandi aho ndahejeje ncagenda hajya ifu yiwanyu kuko nimwoguma mwebwe mwenye ningaho aha nitwa Ciza Imeride mba ku mutumba wa Mubaragaza komine Mutumba intara ya Karusi. aha ico civugo kivuga gute ico civugo kivuga ngo umukenyezi ashigwa imbere mu bikorwa by'uburimyi no mu gikingira ibidukikije kuko ibyo soko giterambere rirama subiramo umukenyezi ashigwe imbere mu burimyi no mu gukingira ibidukikije kuko ari byo soko by'iterambere rirama mudiyako nibyo warakoze mana wewe waremye udata warakoze mana waremye mana kora ibitangaza vyawe mana kora ibitangaza vyawe mana kora ibitangaza vyawe Deoda wewe ugitoye gute ko wakivuze neza uko kiri kuva ngishika hano nagumye ni umviriza uwundi nyene yamenye ibintu kuva ngishika hano ni ihangiro ryo kumenya icyatumye dukoranira hano neza cyane intango icyatumye dushika hano no kuvuga ijambo nyamukuru ikivugo c'abakenyezi muno mwaka neza cyane uva ku mutumba uyu umutumba wa Mubaragaza oye mbega ukimwambika namaki we muhe uriko uramwambika ariyambika yo kwambika gwawe ubwo wambika abagore babandi nabona ambika gwawe aha abava baguma bavyonga Barushe nguhere aha akagenegene hanyuma twakire umukenyezi umaza kuturirimbira ingowe nyene wewe nyene uririmba uca wishura n'ikibazo uyu wamwumvise ingo uyu ni oya so gutamba gusa uwo niwe yumvise imigambi n'imigabo shirako kakaririmbo shireko akavyino umugambi mwiza w'igihugu umugambi mera nk'abandi tumufashe basha gufasha abana nikora umugambi mera nk'abandi ngo bisununure bave mu bukene umugambi mera nk'abandi utanga imfashanyo y'amafaranga umugambi mera nk'abandi bihumbi 200 ku kwezi umugambi mera nk'abandi ukayatanga meza biraheze umugambi mera nk'abandi ukayacisha ku telefone umugambi mera nk'abandi umugambi mera nk'abandi nta muzungu yawuzanye nta munyamahanga yawuzanye n'umugambi wa leta y'u Burundi umugambi mera nk'abandi nta muzungu yawuzanye nta munyamahanga yawuzanye n'umugambi wa leta y'u Burundi ikibazo witwa nde baheza inzigo mediatrice mba ku mutumba wa Mutara muri zone Gisimba waga komine Mutumba intara ya Karusi neza cyane wumvise no muririmbye umva kwijwa avugana sijaririmba cyarindi nyende ikibazo rero overeze kebazo ni gute gisata c'inyigisho mperekeza z'umugambi w'igihugu mera nk'abandi kiriko kirashira mu ngiro iki civugo ndasubira mu kibazo ni gute igisata c'inyigisho mperekeza z'umugambi mera nk'abandi w'igihugu kiriko kirashira mu ngiro iki civugo ikivugo mwacumvise ndagisubiremo reka ndagisubiremo urakizi banzu kivuge hamuco uvuga ingene rero uwo mugambi gwagishira iki civugo cy'uyu munsi mukuru wahariwe umukenyezi kivuga giti umukenyezi ashigwa imbere mu iterambere ry'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije ryo soko giterambere rirama nico iki civugo yaje kuvuga kiriko gishigwa mu ngiro gute kugira ngo umukenyezi yamari ntatangwa mu iterambere haba mu burimyi n'ubworozi haba mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umuryango
kugira ngo umukenyezi azokwamaze gutegura akazoza ku muryango no gutunganya ubutunzi bw'umuryango. none ivyo vyose ugira bije mu ngiro biriko bikorwa gute? Ega niyo nyishu dukeneye. Bikorwa kubera ishirahamwe mera nk'abandi, umugambi w'igihugu mera nk'abandi wafashiganije n'ishirahamwe Action Aid ligatanga inyigisho ku bariko bararonka izo fashanyo kugira bamenye kuzosigara baritunganya inyuma y'umugambi. MD yako jewe nibaza yuko emwe tubiravye ukuntu nakuriya kunsiguro yatazi ikibazo je yagitoye ikibazo yagitoye kureze insiguro wumvise insiguro kuntu yaziciye hariya akaca hari bukenyuzi shompo ajasaruka ni Mutumba nyabikera ni Mutumba ngo ba yagitoye mwica gitenge ishiramwe Action Aid Burundi rifatikanije n'igisata kijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara baratunganije inyigisho ku buhinga bwo kurima no korora kijambere bidasiga inyuma ugukingira ibidukikije. Nuko rero akajambo rero yego turashimye kubona inyigisho z'umugambi w'igihugu mera nk'abandi zaciye mu ishirahamwe Action Aid zigategurwa kuzorangurirwa ngaha muri no komine yacu ya Mutumba kugira bene gihugu bose bakorane ngaha bavyumve ligaca rihuriranya n'ukwezi kwahariwe umukenyezi kandi niyo mfashanyo yagira shikira ku mukenyezi. Nuko rero ikiganiro Barushe nguhere cuno musi ni hano kirangiriye. Barushe nguhere radio television isanganiro bikaba byari bifatiganije hamwe nishiramwe Action Aid mu mugambi mera nk'abandi. Ikiganiro twariko tukiremeshereza hano muri komine Mutumba ni mu ntara nziza cyane ya Karusi. Banyamutumba oye umukenyezi mu miziki nikirembesha mu muryango.